BBCI. na BBCI. Turabahaye karibu aha mu Gishora. Aha rero uwo murisho mubonye nuwo kwakira abashitsi bashitse ngaha. Aha rero aha mu Gishora ni isoko ry'ingoma, aho ingoma z'u Burundi zatanguriye, akaba ari naho umwami Mwezi Gisabo yahungiye arahakirira. Aho rero yari kahunga ingabo za Kirimana Maconjo,
Maconco akaba yari umukwe w'umwami, Kirimana akaba yari umuhungu wiwe. Niho rero bamutera imuramvya, bamuteye imuramvya, ingabo z'umwami zica zibarira umwami ati ca hagati wiruke, umwami aca ariruka. Umwami rero amaze kwiruka baca bafata umutama yitwa Bihome, baca baramwica bibaza ngo bishe Mwezi Gisabo. Babibonye bukeye basanze kagasunze Mwezi Gisabo yari afise, uwo mutama atakafise. Hanyuma rero niho umwami yaca ahunza acatera ahungira ino mu Gishora, kuko yisunga aho yari yaravukiye. Ntiyari yavukiye ha mu Gishora, yari yavukiye Mugera, hariya mw'ishunga rya Mugera. Hama rero niho yashika ahantu mw'ishamba muri Irazi, acahura n'umutama yitwa Nyabidaha, aca mubwira ati ntabarunyegeze. Uwo mutama yaba muri ivyo bitoki ngaho. Nyamutama ati sindakunyegeza kuko sindakuzi. Hama aca arivuga izina ati je ndi umwami w'i Burundi nitwa Mwezi Gisabo. Aca mushira mu nka nyinshi, aca aracura zimwe zigendera imbere izindi zigendera inyuma. Izagendera inyuma ko ari kugira zigende zirazimanganya amakanda y'umwami, ni ukuvuga ibirenge vy'umwami. Abasi mu kumurondera bakoresha amacumu, imyampi, imiheto, n'imbwa zigenda ziramotera ubwaku bwaho aciye. Niho rero uwo mutama yashika ngaha n'izo nka, aca ariyumvira ingene yonyegeza uwo mwami Mwezi Gisabo. Hama rero aca abaza abahungu biwe babiri ati none ko turose umwami twomunyegeza gute? Tukamushira mu nzu za kera nk'izi, baramusangayo bamwice hama natwe bace batwica. Baca biyumvira ingene bokura amasaka mu kigega, kuko kera bimburira mu bigega vy'amasaka. Ayo masaka barayakurayo, bayakuyeyo baca bashirayo impuzu y'igiti kugira ngo ubwayi bw'amasaka ntibuze kumubaba kuko burababa. Nyakigega baca baragitobora udutoboro tubiri, kamwe ko kurabiramwo akandi ko kumviririzamwo abasi bariko bararengana. Baca bashirako ibiti bibiri yuririrako kugira ngo ashike muri ico kigega. Baca barondera amase y'inka baragisiga kugira ngo imbwa z'abasi nizaza ntizize kumva aho umwami ari. Mu nyuma rero haraja abasi, abo basi baje bashikira kuri wa mutama ati nta muntu yigira ngo n'umwami. Arahakana kuko ntiyamenya abakunzi ngo amenye n'abasi. Nyabasi baca baduguye umusozi bawita Gisagara, baca baja mu Bweru iyo bagiye kugwanira. Mu nyuma haza ingabo z'umwami zishikira kuri wa mutama, guko bose bagerageza kuza baracaho ubwa mbere baciye. Baramubaza ati twe turabakunzi b'umwami, twagomba kumenya aho bamwiciye kugira ngo tumushingurane iteka. Wa mutama arahakana, ahakanye baca baragenda ariko ntibashitse kure. Batambutse umwanya muto kubera umwami yaraza amajwi y'ingabo ziwe, acaca mu gatoboro kamwe ati abanabi wanje. Avuze uko wa mutama acabwira zanga bati nimugaruke. Nyangabo zigarutse aca zereka aho zirindirira, baca basubiza ko vya biti bibiri. Umwami aca aravayo, nyangabo zimubonye zitangura kumuterura, abandi barira kubera ikigumbagumba bari bazi ko yapfuye. Umwami aca avuga ati ngomba ndabacemwo imico kune. Umugwi wa mbere wubake ngaha mu Gishora sindosubira kuhava. Umugwi ugira kabiri ukurikire babasi babicire mu Bweru mu Ruyigi ntibazogaruke kungorera haa. Umugwi ugira gatatu ugende imuramvya banzanire Karyenda na Rukinzo narazibagiye kuko nariko ndahunga. Umugwi ugira kane unzanire inka zibiri Ruciteme na Murimigwa, nshimire umutama yanyegeje nkashobora gukirira ngaha. Abo yatumye ivyo bintu byose barabizanye, abo yatumye Karyenda na Rukinzo barazizanye, abo yatumye inka zibiri Ruciteme na Murimigwa barazizanye, baca bazigabira wa mutama Nyabidaha yamunyegeza. Uwo mutama ariyumvira ati none ko nsanganwa inka, reka tuzirye inyama duheze twige ingene dukora ingoma, tuzikane dukoresheje izo nshato zibiri, urushato rw'inka yitwa Murimigwa n'urushato rw'inka yitwa Ruciteme. Baca babigira uko, izo nka zibiri zica ziraribwa, izo nshato bazikanisha ingoma. Izo ngoma rero kuva 1903 zikaba ziri ngaha mu Gishora. Zikaba zakora iki? Zavuga ku muganuro umwami ariko aribukiriza kuri maritanguye, kandi zavuga rimwe mu mwaka, zikavuga mwijoro mu kwezi kwa12, zikazosubira kuvuga mwijoro mu kwezi kwa12 gusa, nta kindi kintu zakora. Kugira tubandanye tuca turaba ingene twigabura kugira twinjire mu ngaha tuzirabe, abandi nabo uwundi aca bakira kugira tuze turabisikanya, tuca tubikora uko murakoze.
hajayo bakeyi hajayo bakeyi cyane oya harajayo nka 15 ndibaza Jendi muri ekipe yanjye. abandi nabo bone abandi nabo kugira binyaruke baca babandanya ngaha hama bavuye muri iyo ngoro y'umwami baca bagaruka kugira ngo baze kuraba izo ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa. Boneshari. Nashitse. Izo ngoma zibiri rero Ruciteme na Murimigwa nizo mubona. Ruciteme niyi. Iyi nayo ni Murimigwa. Izi rero zavuga kera ku muganuro gusa zikazosubira kuvuga ku wundi muganuro gusa. Turiko turazerekana benshi batubaza ibibazo bibiri. Ati none izi nshato ko zitatamiriye ivyo twita gutabuka vyoba vyagenze gute kandi zavuze kuva kera. Ati none izo ngoma zirarenze imyaka 100 cyangwa nizo mwoba mwarasubirije. Izi ngoma ntizasubirijwe ubwa mbere zari kuri Musée National aho Gitega hamwe umushikiranganje acavuga ati nizigendeho mu Gishora hoho uwo mutama yanyegeje uwo mwami yaba zize zigumaho nyene. Aharo zikaba zihamaze imyaka itari mike baci bazikuraho kuri Musée National. Izi rero ni ngoma zitandukanye nizo duhejeje kubona ni ngoma zirezire zavuze abasogokuru barary'ubutsima bw'amasaka n'ubw'uburo kandi barebare kandi bari bavyibushe cyane. Ngira ngo iyo zigarukira ni zirezire gose. Izi rero buri kwezi turazisohora tukazipompa kugira ngo ntizizobungwe. Ikindi kigira kabiri igituma izi ngoma zitashoboye gutamira mwezi gisabo mu mande bamuciye y'inka 424 baciye bamuca no guheba ibintu bijanye n'umuganuro izi ngoma ntizasubiye kuvuga. Ego nizo kuva muri 1903 nizo kuva 1903 izo zibiri None muzikingira gute kira ntatubazibe abantu. Izi mu kuzikingira kuva aho mutama Antibe baransakaje apfiriye akaba ari nawe je nasubiriye naciye ngenda kubisaba mu bushikiranganje ubu n'umunsi hari abazamu b'umurango hakaba n'abazamu b'ijoro ariko ico gihe nta muzamu w'umurango n'uwijoro yarahari. Yego sa n'abazamu basanzwe kuko ingoma ntiyibwa naho uyiba biragoye aho uyivugiriza. Yego sabwe izo suka kubera tugiye hari abategetsi batubuza gutwara ikintu c'icuma twaciye dukora igiti ziracabwe Ruciteme niyi Murimigwa niyi Ruciteme harimo ijambo gutemegwa Murimigwa hari ijambo kurimigwa. Iyi ni imfizi iyi ni nyana ingabe kazi. Ayo masuka n'ayibiti oyaye nayo nyene izi za compagnie izi ego guhera 1903 ego ziri ngaha nyene mu Gishora ego me zarashengera zikashenguruka sabwe kajya anakantu bagombye kugira akantu abandi nibinjire rero ego nakwereke Ruciteme na Murimigwa nakwereke Ruciteme muze gusigurira abandi nabo hariya epima kaho ni unamashi Hari abanje bagusubira gupinda. ne Boneshari Gabino we Gabino acha yagiye kwinyegeza yahindani nasigura bindani Cash na BBCI. aha rero sinzi ko nobandanya aha mwatanguye gushikira n'ikigo ca mbere oya
ikigo ca mbere ni hajya aho bita mu ntangaro, ariko imbere yuko ushika mu ntangaro wabanza kuja ku nama. Aho mu ntangaro mwashikiye naho umwami yagirishiriza inama bene gihugu. Aha naho muri ni kigo ca kabiri aho bita mwirebe. Imbere yuko ushika ngaha abasoda baguhuruhusha ngaha, umwe yabari ngaha uyundi ngaha. Uyu munsi tubita abasoda mugakera babita abarinzi b'umwami. Ugacushika rero ngaha mwirebe. Aha mwirebe hari ahantu hakomeye haciribwa n'imanza zikomakomeye z'ibwami. Imbere yuko winjira mu ngoro y'umwami hariho umusirikare ngaha, abarinzi b'umwami n'uyundi ngaha. Nabo baca bagutegeka ati kwinjira mu ngoro y'umwami naho wabura umuntu mugufi agarukira ngaha urinda kunama, ivyo bita kwicisha bugufi. Ikindi kigira kabiri warinda gukoma amashi. Ayo mashi vyasigura ko ari hodi kugira umuganwa mukuru acabwira umwami ko ari umuntu yinjiye. Ni ukuvuga winjiye mu ngoro y'umwami naho wabura umuganwa mukuru ntiwaba urengeye umwami. Nico gituma warinda gukoma amashi ukongera ukunama. Uyu munsi abinjira naho badakoma amashi kuko nta mwami akiriye. Aha rero ni mu ngoro y'umwami. Aha rero naho umwami n'umwamikazi babaye bakaba bahamaze amezi 10. Aha rero umwami ntiyota carazira. Aha niku naho bonkereza impuzu. Naho bonkereza konsa nukumotesha impuzu z'umwami. Barafata bagacana utwatsi two mw'ishamba bita imibavu kugira ngo bamoteshe impuzu z'umwami ngaha. Akanako kari kuwo mucanwa bakita icotezo. Utwo twatsi tuva mw'ishamba baducana kugira bamoteshe impuzu neza z'umwami, bakongera bakaducana kugira ahantu ntihamote nk'umusaka. Aha naho ni ku rubumbiro, umwami ntiyota hakorerwa iyo migigwa gusa. Aha naho umwami yavyagira ngaha. Umwami yavyagira hariho impamvu bavuga ko umwami avyagira. Umwamikazi nawe akaja ngaha. Igituma bavuga ko umwami avyagira, ibintu vy'ibwami rero ni vyinshi ni birebire. Ni kuvuga babikoresha ku mugabo bakavuga ngo umwami ngo aravyagira, ariko kuko afise ivyavyagiza muga ngo ku mukenyezi ntibaca bavuga uko. Muraza kubimbaza hanyuma. Aha naho haja umuganwa mukuru ngaha. Aha naho hakaja umuganwa mutoyi ngaho. Aba rero nibo babarira umwami yuko ari umuntu akomya amashi kugira bamuhuruhusha bwo kwinjira. Aha naho rero bahacisha itabi bita ry'injonjo, aka kadirisha bakita indoregwamwo igihe umwami agomba kwibaka. N'umwami kaza agomba kwibikira guko ntibavuga ko umwami agiye kuryama cyangwa ngo umwami kazi ngo agiye kuryama. Bavuga umwami agiye kuryama, bavuga ko agiye kwibaka. Umwami kaza agiye kuryama akavuga ko agiye kwibikira. Ico gihe rero hageze yuko umwami yibaka n'umwami kazi yibikira, umwami hari itabi bari baramuteguriye bacamuha rimwe ry'amazi bashira mu zuru bagaca bafunga n'umunengo agaca yibaka. Ndaca ivyo nivyo turiko turabandanya hariya. Aha naho haja umuntu avuza inanga kugira umwami aze gusinzira aryohewe n'akanyamuneza keshi ngaha. Aho inyuma naho ngaha ni ku ruhimbi haje ibikoresho vya kera bitandukanye, ibiseke vy'uburo, ibisabo, ugwato, ivyakunze. Aho naho umwami yarira ubutsima bw'amasaka, naho umwami yarira kakanyama k'ikindi guko nta sahani ico gihe zariho oyaye, naho yarira za nyabutongo hose hariho guko ico gihe nivyo bakoresha ico gihe. Isahani yariramwo rero bayita ko ari umubehe, ariko murantunga umwami ntiyarya bavuga ko ari ukunogera, yanogerera mu mubehe. Ego bavyita ko ari ukunogera. Hariho rero aho bashira inzoga y'amasaka n'ubuki iyo bita inturire. Iyo nturire rero baca bayizana bakayishira ngaha igashikira ngaha. Iyo nzoga y'inturire y'abari y'amasaka n'ubuki. Niyo beshi rero abashengeye ibwami barashobora kubaha kuri iyi nzoga mugasuba ari we wese bayiha ko byari bigoye.
Cash na BBC. hariho rero umuteramyi ahantu yaterama imisi 30 ariko atera inkuru umwami kugira ngo umwami ntagire irungu haba ari ngaha imisi 30 iheze agaca gabigwa inka zuzuye akabande kandi ntibarenza ukwezi kugira aha kumusezero kandi ya ntebe ya bigombo rero izo ni ntebe za bigombo yego aha rero umuntu yaterama uko kwezi atera inkuru cyane akaca gabigwa izo nka byari bigoye kumenya ko kwezi guheze nta saha nta telefone nta radio bari bafise barafate bagafundikanya amafundo baze barafata ifundo rimwe bakurayo babonye ayo mafundo aheze bacamenya ko kwezi guheze agaca gabigwa inka zuzuye akabana nukuvuga izo nka yaba ari umuntu yihebeye akaza guza aratera inkuru umwami kandi babona utabishobora ntiwashobora kuronka iryo banga ryo kuza guteramira ibwami hariho rero aho umwami hariho umwami yabika ibigwanisho mu cyumba bita icyumba c'amateka aho rero ivyo bigwanisho byari bigwanisho bita ingangura iyo ngangura yari jeje kwica abagararije b'ibwami nukuvuga iyo ngangura niyi barinze rero bayikwicisha barinze bakwicisha iyi ngangura waba uri umuntu ukomeye cyane nk'ubu Maconjo na Kirima Maconjo nuko bamwiciye aho kuri katedrale abazungu ariko aravuga ko azi gutera amacumu hama babamubonye umuzungu digidigi yaciye amwikorako yari kwicishwa n'ingangura kuko yari yamenje Kirima nawene yari kwicishwa n'ingangura kuko yari umuhungu w'umwami nawe bagiye kumwicira muri Malawi bamukuye mu Burundi bacamujana muri Malawi kumwicirayo uwo Kirima na Maconjo nibo bari kwicwa n'ingangura kuko iyi barinze bayikwicisha waba uri umuntu w'indani w'ibwami atari umuntu w'inyuma kandi yagararije iyi rero barafata abagatema batema izose cari gikarishe cyane ko ni cakera umutwe ugaca ukorokera hasi hamaro bagaca bagisubiza mu cyumba c'amateka kukibikayo iri naryo aho babika ingangura ni gaba iyi ni ingangura iyi rero iyi yarakoze ikibi mugico ico gihe ngira ntibavyita ikibi sinzi ngene bavyita iri naryo besha acavuga ngo ni cumu si cumu iri nigaba guko icumu nigaba biratandukanye birafise ico bisigura iri ni ry'umwami yitwaza agiye hamwe mu ntangaro kugirisha inama yitwaza igaba rero iri nigaba ry'amahoro ryari gaba ry'ubugabo yitwaza irigaba icumu naryo bavuze icumu niryo kuja mwishamba guhiga iri naryo nigaba ry'amahoro umwami yitwaza agiye hahandi mu ntangara kugirisha inama iri rero umwami yararikozeko tuguma turi bikuku nyene none iryo bari rimwe bita iry'uruhuga oya tenyenya gato hajya ko ari kukigwa hamwe kukigwa ni he kuburi nabo wamenga uvuze ko ari hariya kukigwa ni ino hariya ari harya si kukigwa hariho kuruhimbi kukigwa naho umwami yibaka niyo turiko turaja kwibaka rero niho nashaka kukubaza aha ntiturashikayo nukuvuga rero umbiriza kuko ibi byo ngaho biciye sabwe sabwe iryo se cumu nigaba iryo ryafashe mwezi gisabo niryo nyene ingangura yari yo kwica abagarariji b'ibwami mugatari uwo ari we wese umuntu asanzwe ari nk'ubu nk'abaganwa bajya abantu bose bakorera ibwami umuntu yamenje w'ibwami niwe bicisha iyo ngangura baratema izosi umutwe ugaca ukorokera hasi niko byari bimeze oya yari karishe kera igikora ivyo bintu ubu nibisanzwe hama rero aha tugiye ni mu cyumba c'amateka aha rero aha mu cyumba c'amateka ntimushobora kuhakwigwa mwumviriza hiyo haca habikwa ya ngoma karyenda na rukinzo
Karyenda yari ingoma kugira avuga idarapo rya Repubulika y'u Burundi. Bakwivye Karyenda baba bahejeje kukwirukana mu gihugu c'u Burundi ivyo bita kudeta. Rukinzo nayo yari ingoma ivuga umwami avyutse ivyo bita kwibambura. Nababwiye kuryama no kuvyuka. Kuvyuka kwari ukwibambura, umwami avyutse ivyo bita kwibambura. Kuryamana. Kwari ukwibaka. Umwamikazi nawo kwari ukwibikira. Aha rero aha ni ku kigwa c'umwami. Hageze ku mwami n'umwamikazi baza kwibaka undi kwibikira. Umwamikazi yabarira injoreke ati kura amavuta ngaho mu gisimbo. Umwamikazi agaca kura amavuta ngaha mu gisimbo, agaca asiga injoreke yakura amavuta mu gisimbo, igasiga umwamikazi, umwamikazi nawe agaca asiga umwami. Umwamikazi ahejeje gusiga umwami utu tuntu mubona ni ubunyangari. Ubu baca bwita ngo ubudede muga babwita ubunyangari. Yaca bwambara bwizosi no munda. Ntiyabwambara kubera gushaza, agomba gushaza yambara inyerera akambara ibindi. Amabanga yabubatse ku mwami ntibavuga ko ari amabanga yabubatse bagwita uruhigi. Igihe uruhigi rugomba gutangura, umwami yabanza gukorakora bwa bunyangari bwo mwizosi. Hanyuma agaca korakora bwa bunyangari bwo munda. Ubu abantu bakoresha ivy'ikizungu bavuga ngo ni amakaresi. Umwami rero ahejeje gukoresha ubwo bunyangari bwo mwizosi n'ubwo munda, yaca atangura amabanga yabubatse ico bita uruhigi. Uruhigi rutanguye wa undi yavuze inanga hariya, yaca avuze inanga. Musi y'ikigwa arico gitanda c'umwami, haba hari undi muntu wibanga cane akomeye bita umuhimbiri. Yumvise uruhigi rutanguye, yaca atangura gukoma amashi. Kandi yakoma amashi avuga n'amajambo ati ganza asabwa. Uwo muhimbiri yaba ari umuntu wo mu gitsina c'umuhungu, adashobora kurangura amabanga yabubatse guko baba baramukonye. Wewe kwari kujya umuntu yihebera Imana, abahatombora yari umuryango wiwe. Baca bagukona, hamara ugacuronka ayo mabanga yo kuja musi y'ikigwa c'umwami kugira uzoze urakoma amashi iyo umwami atanguye uruhigi. Nukuvuga yakoma amashi uruhigi rutanguye kandi ntiyaguma musi y'ikigwa, haragera igihe akavayo, yagenda gusa musi y'ikigwa ari uko uruhigi rutanguye. Oya yaba yambaye tuca tubandanya hiyo baba baramukonye kandi mukumukona ntibamujana kwa muganga. Oya hari akantu bamugirira yarahibatse sa oya aka ni nyagara Itakoresha umuhembo. Oya tuca tubandanya ino rero barakwigwa kuko hari mu buhungiro. Nubwo ruhigi ushobora gusanga atarugira misi yose kuko ruhigi rugira uw'umutima utekanye. Yaragowe mucamuza aha naho rero aha rero aha hagirirwa imigigwa ibiri. Izo buri mwaka turakora k'ivyo vyatsi muga indani nurya mutama afise imyaka 70 ntazi ingene iyi nzu yubatswe. Oya nukuri naho wo mubaza sa aha rero habera imigigwa ibiri naho umwami yotera akazuba gaserutse mu gitondo akongera akahindurira n'amategeko aremera abanyagihugu. Nukuvuga inama iheze hariya yaca baza umuganwa mukuru ati tubwire ivyo wumvise vy'amategeko biremera abanyagihugu. Aha rero niho yahindurira amategeko aremera abanyagihugu akahotera n'akazuba. Aha naho hari kwa kiranga c'umweru umupfumu kuko kera aho umwami abaye wahasanga umupfumu. Umupfumu ntibamwita ko ari Imana muga bamwita ko ari intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana kuko kera barakorera mu bintu cane vyo kuraguza gusumba n'ubu. Urupfu rwa Mwezi Gisabo kiranga ciwe yamubwiye ati wowe urupfu rwiwawe uzogwana hamutsindwe
umaze gutsindwa uzocibwa amande y'inka 424 kandi we bazokubuza ibintu byose bijanye n'umuganuro kandi urupfu rw'iwawe uzosubira kuraba iyo wazananye umunsi inyongazi wawe ni ukuvuga inyonga n'amaso y'umwami umunsi inyongazi wawe zagiye kurabatanganika uzocupfa kandi niko vyagenze kiranga niko yaraguriye mwezi gisabo aha rero haza abo bita ibishegu ibihweba bajya bashaka ku abagabo bajya bashaka abagore abashaka inka abashaka amatungo yose baza kuraguza ngaha kwa kiranga hama rero kiranga agasohora ibikoresho vyiwe inyagara inkono za bigombo akabahuhera umuti bari bafise umunsi baza kuraguza ngaha kwa kiranga aha kiranga yicara araba hepfo umwami nawe akavyagira araba haruguru carazira ko amaso ya kiranga araba mu nyonga z'umwami amaso ya kiranga n'amaso y'umwami carazira ko barabana kiranga yihenze karabana n'umwami ivyo yamuragurira vyaba bipfuye carazira rero ko barabana aha rero umwami yavyagira araba hariya kiranga nawe akavyagira araba hariya hariho rero aho umwami agirira urusaku yumviriza abamuvuga nabi nukuvuga igihe avuye ngaho mwirebe yaca azunguruka agaca mu ngoro agaca agenda arasoboka ino atanumwe yamubonye kugira urusaku kumviriza umuntu amuvuga nabi ku nama no mu ntangaro agaca aja ngaha agaca yumviriza umuntu ariko aramuvuga nabi hariya yumvise bamuvuze nabi yaca hamagara umuganwa mukuru ati ngwino hano mbwira umuntu yamye amvuga nabi umuganwa mukuru ahakanya ati nta muntu yakuvuze nabi yaca mwomora ntiyamwicisha yangangura yaca mwomora ati cugenda uzobe umuganwa wo mu yindi ntara ya kure mugantu uzobe umuganwa mu ntara ya hagati nibajya abaganwa rero bumva ngo baba mu ntara za bimbo abaganwa mu zindi ntara ziri inyuma y'igihugu niko ngo vyagenda aha rero turiko tuja mu ngoro y'abakevyi abakevyi ni nkuko bavuga abakozi bo mu gikoni buno musi nibo kera bita abakevyi ariko imbere yuko tuja mu ngoro y'abakevyi aha hariho ikibanza c'uwo bita muja w'ibwami nukuvuga muja w'ibwami yari umukobwa umuhungu nawe yari umuhimbiri uwo muja w'ibwami iyi nama igomba gutangura niwe bakoresha nka kurya bavuga ati vuza isifre kugira umupira utangure muja w'ibwami rero yaba yambaye akabindo nyakabindo yaca agasiga ngaho agaca agenda uko Imana yamuremye agiye yabagiye hehe yabagiye mu ntangaro hajya hariho imigigwa yagira inama igaca itangura iyo migigwa yagira ntiyari yindi ni kuvuga yarahagarara akihagarika gasoba arabisha iyo abantu baje mu nama bari abaganwa niki yari umugore kandi wihenze ugatwenga baca yangangura yacikora akazi niko vyari bimeze igihe inama itevye guhera baragaruka yagarutse ngaha bakamurungika hahandi ati genda ugire ya migigwa kwa kundi nyene benshi iyo ndababwiye guki baca bambaza ati none yamashaka aho hantu misi yose ekaye inama ntiyaba misi yose harahera n'ameza ngaho inama itabaye kurya umwami n'umwamikazi boga rimwe rimwe niko n'inama mu kuba yaba rimwe rimwe ntiyaba misi yose nka rimwe mu kwezi n'amezi 3 yarahera ukoga n'amezi 4 yarahera umwami atoza yarahera ariko umubiri we wari woroshe yaguma yisiga baramusiga kurya baguma basiga impuzu ziwe aha rero aha naho ni mu ngoro y'abakevyi aho bakinjikira indya z'umwami ivyo bita guteka abaganwa bateramira mu ngoro y'umwami hariya ariko uburaro bwabo baza kurara mu ngoro y'abakevyi baza kurara ngaha abaganwa aha rero hariho urusyo ubwo rusyo rero n'urusyo bita urusyo rwa murigwe sinzi ko mwokwegere no kugira abandi bahashike urusyo bita rwa murigwe nugo bashobora gusya kugira ngo ubutsima bw'umwami bushobore kuboneka hakaba n'isekuro ngaha inganya imyaka na zangoma zibiri ruciteme na muri migwa niyo rero babanza gucishamwo aha naho bakinjikira ibifungurwa by'umwami haba ari kuziko bihiye rero baca babishira
ku gaserama bahejeje kuvyarura mugabo aha naho ni ku rusenge barabishira ku rusenge hama haciye umwanya bagashira no ku gaserama imbere yuko bishika mu ngoro y'umwami hageze rero ku mwamikazi n'umwami bibaka mu ngoro y'umwami hama rero abaganwa nabo bagaca baza kwibaka ku buriri umwami yibaka ku kigwa igitanda c'umwami igitanda c'abaganwa naco bacita uburiri niki aha hibaka abaganwa babiri uwo bita Ndumwe na Karabona ariko musi nta muhiri yabayo ngaha oyaye nabo gusa abo abaganwa babiri bonyene nta musi y'uburiri nta muhimbire yajayo carazira gukaha nta n'uruhigi rwigera ruhabera Ndumwe Karabona barabagabo sa abaganwa babiri barararana aha nta bagore bari bahari ya umugore yari na Rukundo wenyene umugore umwe w'inkundwakazi cyane mu bagore bamwezi gisabo 12 niwe yarongoye abagore bake abandi bararenze yego abandi bararenze abo bagore sa ingene byagenda umwami ahabaye yahasiga umugore kandi wabiriwe n'umwami carazira undi muntu amwabira baca bagufashe baca bakwicisha ingangura oya hewe gayewe aha naho rero bahashira inzoga aha bahashira inzoga bagatondeka inzoga gushika hariya bagaca bahonja bumvise inzoga iryoshe baca bayikuramwo bakaza kwicanganya n'inturire naha nyene hatondegwa inzoga aha rero turiko tujaho umwami n'umwamikazi biyogera guko haragera igihe bakagira ubuhoma gose baca baza rero ngaha dushe y'umwami yabiri ngaha amazi barayabaronderera kandi hamwe hatangura umwamikazi niwe yatangura we umwamikazi yarahagarara bakamwoza bahejeje bakamurerura kumusigira hariya abanyange baramurerura ariko umwasa haragerige baza aruko hageze yuko umwamikazi yoga umwami nawe hageze ko yoga nawene baramwoza mugabo ntibamuterura oya yagenda aritambukira iyi yari sa oya umwami ntawe ntibambambwiye aboza umwamikazi gusa iyi yari dushe kandi aho hose hari abantu b'abarinzi b'umwami bacungereye carazira kuraba umwami ariko aroga canga umwamikazi umuravye baca bakwica iyi yari dushe mu gino naho hari muri toilette kuko umwami carazira ko yituma mu kinogo yihenza kituma mu kinogo uri mu Kirundo uri Mwaro ibururi hehe bacamenya ko umwami yitumye mu kinogo bararima ibintu ntivyamera agaca haba amapfa umwami bamusasira utwatsi akituma ko bagaca bafuka bagaca batwara yihenza akituma mu kinogo y'abakwegeye Uburundi n'abarundi hagaca haba amapfa ivyo barima ntivyamera sa niko vyari bimeze hariho abacavuga ati none babimenya gute ko yitumye mu kinogo mu gihe barimye ibintu bakabona ntibimeze bacamenya ko umwami ico gihe yitumye mu kinogo bacavuga ati yaradukwegeye hari umuntu yagombye kwica abarundi mwami w'i Burundi hari umuntu yaguhenze arakwimbira ikinogo ngira ngo barengeje ku twatsi twaciye tubibone niko byari bimeze aha naho rero aha naho iki ni igiti mwezi gisabo yasize ateye kuva 1903 iki rero iki ni cemeza aho umwami yabaye hariho n'ikindi hariya hirya kubera rero umwami amaze kuva ngaha umwamikazi yaciye akurikira mwezi gisabo kandi carazira ko umwamikazi akurikira umwami byari bibujijwe urongowe n'umwami umwami agatanga cyangwa akaja handi we wacugumaho nyene ukitwa umwamikazi
ariko kubera inarukundo yari yarakunze umugabo wiwe cyane, ari umugore yakundwa gusumba abandi bagore, yakurikiye umwami wiwe ageze mu nzira aho bita ibukirasazi, umwamikazi inarukundo acarapfa. Apfuye umugabo wiwe ari we mwezi gisaba catanga itegeko ati jana umugore wanje umujane mu Gishora kumuhambayo kuko ariho hantu nakiriye. Baca baramuterura ikiziga baramuzana, baca baza kumuhamba kirya giti mubona, kirya n'icibutso c'umwamikazi. Kirya rero inarukundo. Kirya rero kimaze guhambwa barimvye, baca baramushirayo, baca batera kirya giti. Urya n'umumanda ukaba n'umuvumuvumu. Ariko kimaze gutegwa kumva y'umwamikazi caciye gihindura izina citwa inkenga. Beshi rero barabaza ati none ko tuzi abami iyo bahambwa ibisigarira vy'amagufa yabo, ati n'abamikazi ko tuzi iyo babajana, inarukundo vyagenze gute? Vyagenze uko nyene, yari umugore w'inkundwakazi cyane wa mwezi gisabo, kugira bamuzana aha vyavuye kwijambo umugabo wiwe mwezi gisabo yavuze ati nimumujane mu Gishora, nayo ubundi bari kumujana iyo abandi babajana abamikazi. Hama rero gushika uyu munsi kirya giti kiguma kurya nyene, nta ugikorako kuko nimba y'umwamikazi. Izindi mva z'abami bazita inganzo, mu gacoco kirya n'inkenga. Inkenga. Ico ni igiti c'umuvugangoma kivamwo ingoma. Ni igiti c'umuvugangoma kivamwo ingoma. Ego. Aha naho rero naho bashingiye umutama yitwa Ntime baransakaje, akaba ari nawe yatumye ingoma zimenyekana ku isi yose. Leta yavuze iti nta kuntu twomujana ku mpanda, reka tumujane mu Gishora ahantu hama hagendera ingenzi, hoho ariho hantu mbere yari yaravukiye. Ego, hama rero murantunga umwanya nabarambiye. Ego. Sabwe? Iki ni umumanda. Ariko gishobora kugira amazina atatu bivanye n'impuzu y'igiti yagomba kuvamo. Hari igihe havamwo impuzu izokwambara umwami, hari igihe havamwo impuzu izokwambara umuganwa. Caritwa umumanda, kikitwa umuvumuvumu, kikitwa n'umuhoro, baranagihindurira n'amazina. Igihe c'abari igiti cimejeje baca bacita ukundi. Oya, ico catewe na mwezi gisabo. Kirarenze imyaka 100 kure niyo. Guko nk'ubu ivyo no kugira uronke imbuto yacu ngo gitere biragoye, guko catewe na mwezi gisabo, naho bundi yabatware tuzi imbuto twogerageje tukagitera. None uwoshinga ishami n'icyo sa nituragerageza ngo amababi hageze muci kirikokora ukamengo kirumye. Aho naho mubona rero kifise ahindani gifise umuheha, kuko kera umuheha no kuvuga hajya ahantu hatabutse. Hajya kera bimwe navuga byo kuri kiranga baterekera harazi inzoka bita isato, kuko ido nido inzoka isato yavuye mu mwami. Yavuye mu mwami guko umwami yarapfuye, guko umwami apfuye ntibace bamuhamba, yarapfa bakamushira ahantu kameze nk'agaserama, agasanguka akabora agahera. Hamaze guca nk'amezi 7 ari ngaho hantu yaraboze yaraheze, musi yako kantu bace bashiramwe ubwato. Ubwo bwato rero yaraboze yaraheze bakaza barabushiramwo amata, bashiramwe amata, agaca akorokeramwo inyo zigapfa zigahera, muguru rumwe rugasigara rugakura, rukazokura rugaca ruba inzoka isato. Iyo nzoka rero baca bayiterekera, baraterekera ibwami, ngira ivyo muramaze kuvyumva. Bamaze kuyiterekera baragana inzoga y'impeke, ico kiyoka harya mubona ikivumbuzi kiza kikaza kikanwa ya nzoga igahera, bakaza barongeramwo. Igituma ibwami rero haba ari ahantu hatinyitse, ivyo biti iyo nzoka mu gutaha yaja kurara muri ivyo biti. Niho vyavuye rero mbere kugira ngo bige neza n'ingene barondera ingoma n'ingene zabonetse, vyavuye uko kuntu nyene iyo nzoka yaziraja muri ico giti, hanyuma baraba ingene iravayo ija mu mugina. Uwo mugina yugiyemwo baca bashira ku rushato hejuru, izuba riraka rimaze kwaka, ikiravayo ikikubita umurizo. Abatwa bariko barahiga bacagenda kwibwira umwami
ati twe twabonye urushato ruriko rurivuza kumbe ni ya nzoka iriko irakubita wa murizo umwami aca bategeka ati ca mugenda rero muzane muyihige mpaka muyizane iyo nzoka icirava iciromoka icinyikira muri ca giti ni kuvuga ibintu vya kera biragoye ni histoire ndende yego byiza mwoza rero mukabona umurisho w'ingoma yego ngaho Focus na BBCI.
Focus na BBCI.
BBC. Sinzi ko muza kunyumva ariko ndagerageza. Tugira umuco n'akaranga. Nkuko uyu atwereka aho duca abivuze, turi hano nka banki BBCI, tukaba hano kandi nka umugwi ukugira kunonora imitsi ariko uri muri banki BBCI. Uno munsi rero twaje kugira ngo twinezereze, twongere twige. Sinkeka rero uno munsi twize kuko muri twese benshi bamaze kuza muri visite yo ngaha, twize byinshi cyane tutari tuzi. Hanyuma cyo ni cyambere, ikindi twabonye ingoma ngene bazivuza ku itsitso ryazo. Nabwiye Mutamari karavuza nti urayivuza nkayumviriza nkumbura mutima. Nibaza ko mwese ari uko. Ikindi biboneka neza yuko muteza imbere igihugu cyane. Murazi ko izi ngoma zacu ziri muri kakaranga kari kwisi yose, byo bita patrimoine mondial de patrimoine mondial murimwo. Mwebwe rero umuntu abaravye ingene muri ko muravuza arabona igihugu ngene kimetse. Twaryohewe cyane, imitsi burya mwayuguruye. Turiko turatembera ariko n'imitsi mwayuguruye. Hanyuma ikindi tubona ko muri hamwe. Je naharuye insanganirwa 200 zivuga zitanga ijwi rimwe. Byerekana byo hakarorera abandi yuko uko muvuza ingoma 200 zigatanga ijwi rimwe n'abandi bobikora. Mwaduha akarorero keza. Hama tubona ko muri koko abahagarariye akaranga cyane cyane ingoma zaha mu Gishora, nico gituma twakubisimba ibifunsi ntitwaje tugaragara. Twagera tubashikiriza akaganuke. Ni gato ariko mugashire ku mutima ushima, mugahawe n'abakunzi, mugahawe na BBCI, mugahawe na club BBCI. Bize tugize ngaha iraduhaye bitari bike mu karanga, iraduhaye ibitari bike ingene muri hamwe, natwe twabashimiye. Mudushimire, mushire ku mutima ushima, hanyuma duhava twisoza tubasezere murakoze. Murakoze cyane. Vocash na BBC. Naganze Kristo. Ibyishimo byo gukenguruka aba bashitsi baje kuturamutsa ngaha tukaba dufise umunezero mwinshi. Ego aha hama hagendewe n'ingenzi zitandukanye. N'uyu munsi nyene hasuye harategwa iteka, abashitsi baraza kutugendera. Ibi vyerekana yuko igihugu ari ciza cyane, bigaca bigaragaza yuko aba bose mubona bakoraniye ngaha baca baryoherwa, ati nukuri mu Gishora turabona twagendewe. Jewe rero nagoma ndabasabe mu bampere amashi menshi cyane muri ngaha. Nkaba rero ndabipfurije muze kuroranirwa uyu munsi aho muza gushika hose. Vocash na BBC. Murakoze.